Teramira imbere y'amashiga dushinga dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko mu kiziba kitanzivya ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu haziki mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziki gitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanya burunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe. Amahoro bakunzi bahaziko, amahoro mwebwe mwese mukunda iki giteramo ico kuziko. Muzoberwa nimwambarira Uburundi kirundi, muhimbarwe nimwabuhimbara buzobahimbaza. Uyu muteze amatwi ni umuziko haziko twagira Yezu. Ndabahaye ikaze. Hari ico taruze mu kirundi kaze haziko. Uyu munsi ni igiteramo c'11 co haziko. Ni ikiganiro ca kabiri cyo kwiyamiriza, aho niyamiriza ukwiyitirira intambo y'intore ivyakozwe n'igihugu c'u Rwanda. Ni ikiganiro c'9 c'amazinda, aho tuzindura izinda intera canke imbundege, izinda intore intambo, izinda intore ingabo, izinda intore inzoga, ndetse n'izinda umubwigiri. Ni ikiganiro kandi icambere c'imyibutsa, aho tubona insiguro y'umwibutso ugira uti ikibanza c'intera kiboneka intore zigiye. Mugumane nanje haziko n'umuziko haziko twagira Yezu. Ndakengurukiye izi ntore za bene ntare, uyu mugwi w'intore w'ibujumbura. Mu giteramo giheruka, igiteramo c'10 co haziko, hakabamo kandi ikiganiro ca mbere cyo kwiyamiriza. Mwarumvise ibara ryaguye, aho twibwe riva, twibwe intambo y'intore. Twibwe intambo y'intore nukuvuga ko twibwe intore. Twibwe intore naho nukuvuga ko twibwe ingabo z'umwami. Twibwe ingabo z'umwami nuko twibwe umwami nyene. Twibwe umwami naho nuko twibwe ubwami. Tumaze kwibwa ubwami muca mwumva ibikurikira, haba hasigaye citwa Urundi Rwanda. Ni jewe umuziko haziko, ntazikwa ngo nzikigwe n'abazikagira ikirundi n'Uburundi. Singira inzika ariko ndazikana n'abazingami ku rurimi, imico n'imigenzo vya sogokuru. Reka nongere ndababwire nti wanka kugwanira umweko wa nyoko, intahe ya so bakayinyagurorera. Muti rero ho muri iki kiganiro kigira kabiri cyo kwiyamiriza ndabayagira kubiki. Uyu munsi nje kubereka ingene intambo y'intore itari y'u Rwanda,
ahubwo ari iy'Uburundi, kuko jewe sinemera ko hari intore z'u Rwanda hakaba n'iz'Uburundi. Nk'uko kandi nari nanabivuze mu kiganiro giheruka, mvuga ko ari intambo y'intore y'Uburundi itambwa nabi n'abanyarwanda canke abandi batazi kuyitamba neza mu kirundi nyaco. Nderekana ingene bayitwaye ntibaheza ngo bayishikane yose. Aho ndafatira ku kugene iyo ntambo itambwa, ingene intore zambara, ibikoresho zikoresha n'ibindi. Mu vy'ukuri iyo umuntu atwaye agatu atazi ingene gatekeye, biragora kugashikana kose, ntamenya hafata. Kubw'ivyo ntihabura ibigenda biramusesekana, bikarangira ivyo atwaye atabishikanye vyose. Ivyo rero biraheza bikerekana ko umuzi w'intore usanzwe ari uwo mu bwa Nyaburunga, warandaranze uja mu rwa Gasabo. Kandi ivyo nta kibi kirimwo, nukwagura imbibe wanashaka. Kuba mu Rwanda botamba iyo ntambo nta kibi kirimwo. Ikibi gihagaze ku kwiyitirira iyo ntambo, kuko ngo umuswi ujya umuhini usotera isuka. Ariko kandi ni n'icigwa ku Burundi n'Abarundi. Aho nakora ikiganiro ca mbere co kwiyamiriza kuwa 4 Kigarama uyu mwaka wa 2024, narose ubutumwa butari buke bwabo bunkeza kuri ico kiganiro, bwabo bunyereka ko ivyo mparanira bidashoboka, ngo n'abandi vyarabananiye, n'ubundi butumwa bwinshi bubarirwa mu majana. Mu vy'ukuri uravye abaharaniye agateka k'intambo y'intore barahari, kandi bagaharaniye kera. Sindi uwa mbere, eka mbere jeho nta n'intambwe ndende ndanatera mu guharanira aka gateka k'intambo. Mboneyeho no gukengurukira uwo wese mu vyo yagiye arakora adacika intege, haba kuri ibi ivy'intore, ntitaye ngo ivyo yavuze nibiki nk'uko mwagiye murabimbaza, ariko igikuru nuko vyavuzwe. Mbega abatavuze bo, ico gushima nuko vyavuzwe. Kandi ndamumenyeshe ko adatamba yirorera, ndamubwira nti berwa kandi waraberewe, tuzoguma dukora, tuzohanahana urunganwe kurundi, hazogeraho ico duharanira, ico mwaharaniye kuva na mbere gifata intumbero. Twikomereze n'igiteramo cacu uco haziko. Hari ico taruzi mu Kirundi, kaze haziko. Nk'uko nabivuze nishimikije ubwandozi bwanje, sinemera ko intambo y'intore iri kubiri, ngo u Rwanda rufise intore zarwo n'ingene zitamba, Uburundi bukagira intore zabwo n'ingene zitamba. Eka intore n'igiti giteye mu Burundi bwa Nyaburunga, hakaba n'umuzi warandiye mu Rwanda rwa Gasabo. Aha nobaha akarabiro ku giti c'umudwedwe. Umudwedwe ni igiti kiri ku muti uvura ibitandukanye, ariko igikuru ni igiti gifise umuti ufasha abavyeyi bibarutse kuronka amaberebere. Umudwedwe ni igiti kandi gifasha inka ivyara kugwiza amata. Ni igiti rero uko kiremwe, waba umutumba waco, yaba imizi yaco, zaba imbuto zaco, vyose birategwa bikamera. Umuyaga urashobora kugurura urubuto, umuzi urashobora kuranda, kandi iyo biguye birashobora kumera canke kunaga. Ariko ntiwovuga ngo ntibifise iyo vyaje biva canke ngo vyamuka habiri, wanguha. Umuzi urashobora kurandira mu kuzimu, ukagera ku metero 10, 20, ugasubira ugaseruka ahantu ku musozi. Aho userukiye urashobora gucunaga, wamara kunaga kikaba igiti gikuze. Ariko ico giti canke uwo muzi vyose birafise iyo vyaje biva. Niko rero n'intore vyazigendeye. Reka turabe ibintu bitatu vyerekana ubutore bw'intore. Mvuze ubutore bw'intore mba mvuze intore y'ukuri. Intore y'ukuri mba mvuze intore y'ikirundi, ari nayo ntore nyayo. Ikintu ca mbere tworaba ni nyambaro. Mbega intore iba yambaye ibiki? Muvyo rero ngira nerekane, nk'uko navuze ko hariho igitabu kiriko kirategurwa kivuga ku vy'intore gusa, sinja kwinjira ngo mvuge ngo iki cakoreshwa uku. Eka ivyo muzoheza mubibonere mu bitabu. Sinja kuvuga ngo igikoresho kinaka cakoreshwa gutya, canke ngo mvuge ngo iyi nyambaro yambaguku, canke ngo yasigura iki. Eka ivyo vyose ni muri ca gitabu. Reka twibandanirize. Dufatiye ku nyambaro,
hariho ivyambarwa vy'intore. Ivyo navyo si bindi, ni inkindi, imbega, umugara, ibitako, igitembe, ikirezi. Ibikoresho bikoreshwa n'intore hariho ingoma, inzamba, ifirimbi, amayugi, umuheto, icumu, inkinzo. Hakaba rero kandi n'igitembe twokwita igikoresho kandi tukacita icambarwa bivanye nuko cambarwa, aho cambarwa, ndetse kikagira n'igikorwa kinini ku ngabo. Tuvuze ingabo mwumve wa musirikare, mwumve umusoda, canke kandi umuhigi. Ufatiye aho, ivyo bikoresho n'ivyo vyambarwa vy'intore y'ukuri sivyo mu Rwanda bakoresha. Kumwe nagira nti umuntu atwaye agato atazi ingene gatekeye ntagashikana kose. Rero na wa muzi umaze kuranda ntiwanaze kwa kundi, kira noneho intore ntitora intore itovye. Ubugira gatatu reka turabe ingene intore itamba. Intambo y'intore ni intambo ifise ico yisunga n'ico igana. Reka tuduge ku ngingo nyamukuru, vyinshi tuzobibona kuko ibitabo bizandikwa kandi agateba kazoza n'amenyo y'amajigo. Hari uko rero intore yiyereka umwami n'inyifato yagira. Muri uko kwiyereka harabamwo ugutanga icegeranyo c'ingene urugamba rugenda. Niyo mpamvu mu kwiyereka habamwo inyifato ya gisirikare. Uturabiro haraba ukugaba, ugutonda ku murongo, uguhamagarwa, ivyitwa mu gisirikare commandement, ukugara, ugusakara ingoma, bisigura ko intore ari ikingira igihugu. Kumina amaboko vyerekana ko yiteguriye kugwanira no kwitangira igihugu, bisigura kandi ko agituye amaboko, umutima n'ubuzima, biheza bikagira ishusho kurya inkona canke inkokokazi igara ubuswi bukinyegeza mu mababa yayo. Niko intore iba ishanje amaboko hejuru y'igihugu ngo ikigwanire. Hariho kandi ukuvuna ihunja. Ibi bifise insiguro idasanzwe ku ntore arizo ngabo z'u Burundi. Hakaba kandi ukwihinga, gufyura amaso, kugara, kuneganega, kuvuga amazina, guhamiriza n'ibindi. Ibi byose vyakorerwa igihe nk'imihamirizo yaratandukana, aho twovuga nk'uwitwa Amahoro mu Burundi, Ingendo nziza, Inganji, Iriyazwe n'umwami n'iyindi mihamirizo. Ido nido ry'ingene buri kimwe cose cakorwa, cakoreshwa, igihe cakorerwa n'insiguro yaco ni mu gitabu. Ivyo bintu bitatu nerekanye nizaba zibifise intore z'u Rwanda, nako murantunga si intore z'u Rwanda, ahubwo nivyaba birimwo mu kuntu abanyarwanda batamba canke bifata, bambara mu gutamba intambo y'intore z'u Burundi, nzoheza nemere. Ubwo rero kumwe akaranga canke umuco bishobora gusagarara. Iyo wasagarariye ntusagarara kumwe, ariko akame kawo ni hahandi nyene. Murambariza abanyarwanda ko bazi imbundege canke intera icarico. Kagato kashitse kutariko. Ufise intore ubwirizwa kumenya imbundege canke intera icarico. Jewe umwandozi twagira yezo nandora ntadohoka, reka mbanze ndabereke ko i Burundi dufise intore, nce ngusigurira imbundege canke intera, hanyuma hazoce haza uwo mu Rwagasabo nawe abivuge numve. Nzoca nemera ko intore ziri hose. Tega amatwi. Hari ico caruze mu Kirundi, kaze haziko. Imbundege ni citiranwa c'intera. Intera canke imbundege ryari izina rya bamwe mu ngabo, abasoda, abasirikare, aribo ngabo z'umwami. Iyo hageze rero gutora ingabo, vyarashika hakagira uwo bihendako, ugasanga n'umunyabwoba, ntarinda, agatinya urugamba cane. Iyo hageze urugamba akaja arigwaza. Uwo babonye kabiri canke gatatu yigwaza rugeranye ko bagace bamuhinyura.
hari n'abinyegeza mu ishamba bakaboneka ruturuye, ndetse hakaba n'abatoroka bakaburwa iyo barengeye. Izo ngabo rero z'inyabwoba baraheza bakazishinga ibikorwa vyazo, izindi ngabo zikagira ibikorwa vyazo kandi zikaja ku rugamba zose, ntizaheza ngo zigire amazina amwe. Ubwa mbere hariho ingabo zitagira ubwoba, zarinda kandi zizi kugwana, zaja ku rugamba zigendera imbere, zigaheza zigahangana n'umwansi. Izo ngabo rero nizo bita intore. Ubwa kabiri hari ingabo z'ubwoba, zitarinda, zitanashoboye kugwana, zagira inyuma y'intore. Igikorwa cazo cari co gutoragura ibiziga vy'intore zipfuye canke gusindagiza uwavunikiye canke uwakomerekeye ku rugamba. Izo ngabo rero nazo nizo zaheza zikitwa imbundege canke inera. Iyo zivuye ku rugamba, za ntore zarahabwa inzoga yo kwikura agatuguta. Iyo nzoga rero nayo yitwa intore. Ingene yabiteguye n'ivyaba bigize nivyo muzibonera mu gitabu, kuko hariho igitabo kandi naco nyene kiriko kirategurwa gishingiye kuri ivyo. Zigaheza zikanywa, zikamije hasigaye inconco bagaca bahamagara inera, arizo mbundege nazo zigaheza zigahubira. Naha rero mwumva wa mwibutsa ugira uti ikibanza c'inera kiboneka intore zigiye. Inconco ni imvuzo canke urukoma rubomvye cane rutarakamuka ariko rudashobora kunyweshwa umukenke nk'inzoga. Izo nconco bazidahisha urwato, igikombe canke akabakuri nk'uko tubivuga uyu munsi, kuko rero zaba zimeze nk'umusururu. Mu kuzinywa barazihubira. Iyo basutsemwo amazi ntibiba bikiri inconco, kuko zo ziba zikiri inzoga, zikagira akanovera kayo, ariko bayasutsemwo bica bibiha bikitwa urudigi. Mu mbundege rero haraho vyashika hakaba abitwa ababwigiri, vyategwa n'inyifato yabo. Iyo imbundege ihaze inconco vyarashika bikanka ko yigumya ikabwigiza abandi bumva, ari navyo bita ngo ni ugusura. Igaheza rero ikamaramara, uwo bumvise niwe baheza bakita umubwigiri. Mu mvugo nziza y'ikirundi ugusura ni ukubwigiza. Muri make rero imbundege yari umuntu adashoboye ivyo akora, atinya urugamba. No mu kibano umugabo yumva induru ntavyuke ngo aje gutabara, canke akavyura umugore bamwita imbundege. Ntitukabe imbundege rero, nyabuna tube intore. Muri ca gitabo kiriko kirategurwa muzobona isano ry'ingabo arico gisoda c'Uburundi canke igisirikare n'intore, mbere hishimikijwe n'urugero rwabo, ivyo twita ubu amapete. Mu birabe no mu ntore aho hambere ingene vyari bimeze. Ubwami bw'Uburundi rero bwamanye ingabo, kuko no mu ntango y'ubwami hagati y'ikinjana ca 13 n'ica 15 abami batari bwagira intore bafashwa cane n'abashingantahe, ariko bukebuke harateba haraba ingabo z'umwami arizo ntore. Izo ntore rero zaragiye ziragira amazina y'ubuhizi bivanye n'umwami. Aha rero twoheza tukarabira uburabiro ku ntore z'umwami Mutaga, zari zifise akazina k'ubuhizi abari bukire. Intore z'umwami Ntare Rugamba zitwa abatezi. Aba hari ababita ngo ni abatezi, yamara ni abatezi. Muri ca gitabo tuzobibonamwo vyose, imvo n'imvano y'izina. Intore z'umwami Mwezi Gisabo nazo zitwa abadasigana. N'aba kandi hari abavuga ngo ni abadasigana ariko yamara ni abadasigana, tuzobibona vyose. Intore z'umwami Mwambutsa Bangira Icenge zari zifise akazina k'ubuhizi amasuka, n'izindi muzoheza mukamenyera muri ca gitabo. Kuba rero intambo y'intore yaranyazwe, ibi vyose twebwe nyene ubwacu tubifisemwo uruhara.
reka ikiganiro cy'uyu munsi ndakirangirize hano. Mu kiganiro kizokurikira niho nzerekana uruhara rwacu mu kuba twaribwe, nerekane kandi n'ibindi bishobora kwibwa canke kugenda amazima yongo mu gihe atacokorwa. hari icyo utaruzi mu kirundi kaze haziko. Mu kurangiza reka nkengurukire cane umugwi w'intore za bene ntare, umugwi w'ibujumbura, ndabakengurukire cane vyimva mutima ukugene nabo nyene ubwabo badahengeshanya gukora bitanga kugira ngo bahagararire kagateka k'intore. Ndabakengurukire kandi n'ukuntu badahengeshanya mu kuguma barondeza ubumenyi aha na hariya kugira ngo vy'ukuri bamenye ndetse bazogire naho bashikanye intore z'i Burundi muri rusangi. Akavuze giti mpoze, twizere ko nubwo intambo y'intore yanyazwe hazogira igikorwa intore z'i Burundi nazo zigashikana intambo yazo muri UNESCO, bigaheza bigafasha za ntambo z'intore zikabangabanganwa, bizoheza bitume na ya ntambo y'intore y'i Burundi iheza ikagaragara kuri urwo rutonde ahari iyo yindi ntambo yanyazwe. Uwo wese afise ico yokora kugira ngo duharanire agateka k'igihugu cacu yogikora, wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Ndabisubiyemwo kandi, wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Ndabisubiriye, wanka kugwanira umweko wa nyoko intahe yaso bakayinyaga urorera. Novuga sinobiheza, ndangije nkengurukira uwo wese afise ico agiye gukora kugira ngo Uburundi bugumane agateka kabwo. Ndakengurukiye namwe bwe mwese mwashoboye gufata akanya kugira ngo mukurikirane kino kiyago. Ndi muto ariko sindi gito, uko ndeha nuko ngana, akanya n'akanyu kugira ngo namwe mushobore gutanga intererano zanyu. Uwunkebura canke uwunyunganira arahawe ikaze. Teramira imbere y'amashiga dushinge dushigikiranye nka batatu badatana mu ndagano, twambarira Uburundi kirundi tubuhimbare buzoduhimbaza. Ni jewe umuziko haziko haziko mu kiziba kitanziza ngo kinzize nziririze nzirigana haziko mu masango ya Ruvubu na Mubaraza nsanga sayangana kansanganiza impundi nkumbu, hazike mutaho hataho amahoro n'amahonda hagataho urukundo umurundo. Ni jewe umuziko haziko igitega gitengatiye giteretse umuseso utaseseye intera waseseye intore z'abasoma isesa. Umuziko haziko kwa ntare y'intore nye n'amata n'ubuki bukigitanira mu bwanya burunga bwo mutima wa Afrika. Ndafirika kuko ndi umufirika w'umurundi nyawo. Umuziko twagira Yezu mwene nkuru nziza ya baradugumbwa babaza hica ba bwenge bwa gwego rwa ngoma ya nkomati wo mu mana za Mugera. Nimuberwe mwaraberewe.